mukunzi afise wobuzi kasha ari undi yabafise John afise nisa ubu amatwasi mirongo yari mu block ico nakukubata eske SAUDA baracakundana na AKES canke wewe wobubizi ko twumvise AKES avuga yuko SAUDA yamublotse wewe ivyo vyemeze bon ico kintu je suis sûr ahubwo nuvuga ko na truc yabo nama truc yabo bagenda barakina kugira barabe kugira basi iyo nkuru ibe update none ngira nuko nabivuga SAUDA acitwa mama waka yarabayeho gute mu buzima bwa Wakaraiti SAUDA acitwa mama waka kare c'était comme la reine haramabanga wobuzi SAUDA na AKES bo bariko barategura haramabanga wobuzi ibintu bishasha bo bariko barategura nk'imigambi bo bariko barategura nakati yabo mbari ya mariage mais mbari ya mariage aussi cyo bwa coco kicho kuvuga ngo AKES ngo SAUDA yarablotse AKES c'est pas vrai ahubwo mu telefone SAUDA rero tumubaze ko dutomboye kandi ndazara kwitaba ange kuba ni mimi kubera je ntanzi ntiyari kunyitaba yakukwitaba kandi mufone kwanza ziba INYISHU media wantu bakunzi ba INYISHU media reka ndabaramutse ndababwira ati muroranirwe aho muherereye mugubwe neza muronke kuramba mu vyanyu no mu banyu ni INYISHU kuri bose nyuma ya kamera ni Mayeri imbere ya kamera murabona umuntu ahari sindamuvuga mu izina wenyene araza kubidondora asanzwe ari umustar aririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye cyane rap n'umustar akora ibintu bikagenda neza reka tumuhe ikazi imbere ya kamera za INYISHU media guys. Soyez bienvenue. Welcome. Merci beaucoup. Bakwita ngwiki ku mazina. Call me EL9 baby. I call you EL9 baby aka. Kwenda kwanza. Warahinduye ama aka. Of course. Okay, kambaza kwanza ndamutse kwanza abanyikunzi ba INYISHU media kwanza. Ya, baramutse. Ok, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ni bon, Nicole. Comme d'hab, vous êtes avec EL9 baby, le rappeur qui déchire tout le temps, sans arrêt, sans peur, ni avoir peur. C'est du rap mortel. Yaga! EL9 umwidondoro wiwe ni nkarape neza kubera ko asanzwe ari umurapper. EL9 baby, ndakubeshye wowe uri umurapper canke uririmba yindi style? Non? Je suis rappeur. Tu es rappeur? Ouais, je suis rappeur. Usanzwe uri umuraperi kabisa urapa bikagenda neza. Ouais? EL9 nimba atari banga uri mu rukundo? Bon, muri mwanya sivuga ko ndi en couple ariko. Are you single? Je suis pas célibataire mec. Yeah. Ariko muri mwanda navuga ko usangunda. Urafise ukunda? Ouais. Nimba ako sinashama kubigaragaza. Yeah. Umunsi nyene vyabaye nyene nkabigaragaza nyene. Umunsi nyene vyabaye nyene je suis sûr et certain muzobona ko ma réseaux sociaux. Un peu de mots muriko murategura mariage. Arrête de blâmer mec. Yeah. Okay. EL9 baby ngo arafise umukunzi canke arafise umufiance niko twovyita EL9 umukunzi wawe Singomba kuvuga ko ufise umukunzi. Yeah. Kandi singomba kuvuga ko je suis en couple. Non. Navyo ko ufise uwo nkunda. Urafise ukunda we ntagukunda uramenya ko agukunda. Bon, muri make sinamubwira asi. Nuzoja gupropose. Ouais. Ya none nimba akubone ngaha nyene imbere ya kamera yoba arinde kugira baravyumva bayita coming soon iyo uzoja ku propose ndavuga ko ari bon comme si nko nivuga stay tuned muzayibona. Okay EL9 baby uyu munsi rero naguhamagaye imbere ya kamera canke muri INYISHU media INYISHU kuri bose kugira ngo uduhe umuco umwe ku bijanye n'umustar yitwa AKES DON umwami wa Wakaraiti TV kubera wewe ndazi uri umugenzi wa hafi uvyo urabinkundira. Ouais, kwanza chambere nambere ndazi ça faisait longtemps ntaboneka. Yeah. Ariko mais bon
pour le moment navuga ko nafise nyene nafise nyene nk'ibindi bikorwa nyene nariko ndakora nyene ouais mbo hamande yuko AKES DON ariko arasohora indirimbo zigiye zitandukanye kandi zitwika zimomora zitabira nk'iyi ya Pastor canke ya Evariste hari kindi we nawe wobo muzi ko gishasha aherutse gukora je sais pas je narinzi yari ya Pastor niyo Evariste ya Evariste nta bindi wobo muzi ko yoba ari karakora bishasha je sais pas ndabizi gute je sais pas ariko hari udusokre tumwe muzi ko uza kuduha ku muco amasokre bijyanye menshi ariko nomana yavuze je sais pas alors bon alors ok reka tugende neza AKES DON ni umuntu TV yiwe ariyo wa Karayi TV yagiye ikoresha abantu bagiye batandukanye duhereye kuri bakoresha umwanya barandi promote kwanza mvedabwira kwanza Wakalayi TV munatanga kuija ko kwanza munatanga kumenyekana umupresenter wa yari Landry Promoter no navuga ko yayitanguriyeko aravako tukiraho nyene Landry Promoter yagiye yirukanywe na AKES canke yarijanye we ama navuyeyo acaza kandi gatipe kitwa Murashobora ya uyo yaravayo acaja abandi ba radio ni benshi sana bakoresha umwanya bose na Sky we abo bose bagiye bagenda bavaho ku mpamvu za AKES canke barijana je sais pas mugabo abo bose bagenda bamwe bagenda bamwe nk'uyo radio yagiye bamuhamagaje ni TV yamuhamagaje na Sky afise indi TV yiwe kandi yasanzwe akora muri Bujatown TV we Bujatown TV ya tukira kwa na isiskara harakaje akantu Sky na Sky uranonga prononciation mon cher prononciation ni ngorane ni hatari okay R9 na Sky twarumvise yuko yoba yagiye bibi intuze AKES akuye kwa kantu akuye ko kamoja nawe urumva urakuze ivyo bari ivyo ko baba bara je na Jones okay reka tugende neza rero tugende neza uyu munsi twarabonye mwimisi heze hariho abo twita ba Pipiro na Potesho abantu bariko barakora sinema nziza cyane ariko uyu munsi niko turababona hari cyo ubizi kivyo navyo ico navuga bon amakuru mvise kandi yemezwa ego azwi ari update we niko navuga ko exclusive the first time navuga ko Potesho yarasaze n'umweho yarasaze nanabaje bamuga ko yasaze nivyo yarasaze nagendewe no master menshi n'ama media menshi Potesho yarasaze ariko bon sizi ntandara vyose we kombora usanga ari nk'akagorane yagize canke ibindi bon super hari abantu bariko bagende bavuga yuko ari AKES yoba yamutanze kw'igitambo kugira ngo ashobore kuvuma nivyo ego byo na biro ibihuriye n'ivyo we biravugwa yuko yoba yamutanze kugira ngo ibintu vye bishobore kugenda neza sinzi kweli reka dusimbize R9 uyu musi AKES n'uyuhe mukunzi afise mukunzi afise wobuzi kasha ari undi yaba afise John afise nisa ubu amatwasimera ngo yaramu block ico nakukubata eske SAUDA baracakundana na AKES canke we wobubizi ko twumvise AKES avuga yuko SAUDA yamublotse wewe ivyo vyemeze bon ico kintu je suis sûr ahubwo navuga ko na truc ya na truc ya bagenda barakina kugira barabe kugira basi iyo nkuru bibe update none ngira nuko novuga SAUDA acitwa mama waka yarabayeho gute mu buzima bwa Karayi TV SAUDA acitwa mama waka kare c'était comme la reine je mens pas bamufata
bamfata comme la reine. Comme umwamikazi. Yari umwamikazi nyene c'était la reine de Wakala TV. Oui. Donc ibintu byose donc ibintu byose Yarinda kumucako. Sinivuga uko. So ko kugenda kumucako. None uyu munsi kuba uwo muhene. Ya. Comment peux-je dire? Oui. Ok, premièrement, il y a un journaliste. Umupresident ya. yaje journaliste kandi n'ikindi kintu nikoresha umwanya muzanye. Koresha umwanya niwe yamuzanye. Ya. Bivuze ko Saudi bwa mbere yari umusheri wakoresha umwanya. Oya nyine umusheri wakoresha umwanya. No, yari mugenzi basanzwe gusa nkuko. Barabagenzi basanzwe yakubwira barabagenzi basanzwe aramuzana AKES baramugomwe agati. Oh, cette meuf est belle, comment est belle. Je suis amoureuse de. Je suis amoureuse d'elle. Est-ce que je peux faire une première part? Ok. Elle a eu quoi? Yaciye atera intambwe ya mbere ashirabikora. Première part? Yaciye ndabikora. None nivyo rero yaramubrotse canke bimeze gute? Oya ico ntiyamubrotse. Mu majambo make AKES na SAUDA baracakunda. Sont en couple, yakubwiye. Ahubwo anashimumengo naca dana mu phone. Wewe musaze muvugana na SAUDA? Bien sûr que si. Hari amabanga wobuzi SAUDA na AKES bo bariko barategura. Hari amabanga wobuzi ibintu bishasha bo bariko barategura. Nk'imigambi bo bariko barategura na hagati yabo. Mbari ya mariage mais c'est mbari ya mariage aussi. Ico tubwiye coco. Kico kuvuga ngo AKES ngo SAUDA yarabrotse AKES. C'est pas vrai. Ahubwo mu telefone SAUDA rero tumubaze ko dutomboye. We kandi ndazara kwitaba. Ange kuba ni mimi kubera je ntanzi ntiyari kunyitaba. Yakukwitaba. Kada mufone kwanza. Ebana bakunzi b'Inyishu Media ni hatari kweli. Amakuru yose muraza kuyamenya ngo SAUDA yaramubrotse. Possible, no? Ari nidakunda mu buzima ngo yakariye ntigata aho kaciye ntagwanko nazobora kumu shao pararetu aragukupiye cyangwa ni ikirarengana ko tarakirarengana ariko naco aho tuza kumubonera hose turamutelefona tugendere EL9 hari ubundi muntu ngize imisi numva kandi mbona je nanamwiboneye yitwa Kevin uwo nawe ubumuzi Kevin nawe ko numva ari we ngo ari kari iki bintu byo muri Wakala TV yabihurunganije yabigiriza iyondo yondo yo Kevin nawe nzi je nawe nzi ouais je sais pas je la connais pas yakubwiye yo en tout cas bari mushasha yo bari mushasha none wowe utamuzi gute kandi we nari numva ko mwegeranye cyane SAUDA yari yaramu presence je ntavyonze en présence gari yani Kevin niwe mwimisi bashubuhanye na AKES DON ivyo navyonze shabi ivyo ubwo nubeshe kuvuga uwo Kevin yo bari umuntu aza kwitapa oya iyo ni no donc nivuga gute mbega siziko navuga ko ari siziko n'urukurukuru ngira navuga ko ari n'igihuha we gereka tubifate nk'igihuha ariko ni hatari bakunze iyo Kevin wewe nta niwenzi gusa SAUDA we uramuzi SAUDA ndamuzi mbe nyene hajya SAUDA ngo baravyara imwana na AKES aha none erega nundi birazwi mu majambo make AKES DON na SAUDA ni nk'umugabo n'umugore barafitaniye umwana relation nini none we mwimisi uyu munsi kuba SAUDA atari karaboneka muri Waka yahoza ari umwamikazi wayo ari ubonaho akaba ari inyuma yayo nta gifungu ubona birimo gusa yaconze coco amatwi asomera ko SAUDA ari wabo we none azoja yaramwirukanye azoja kumucura canke bimeze oya jewe niko numva kandi n'ikindi kintu nyamakuru arizeye kuko ari ikiganiro nabonye witwa Elmalova muri BAB yamukoresheje yego yamusanze wabo nyene okay EL9 reka tugushimira ariko tukubaza ati wewe turakuzi nka rapper nta kintu gishasha uri kuradukorera mwimisi ugiye kuduha
muri misi hari ibintu byinshi ndiko ndategura ariyo collabo zibiri ndiko ndategura n'ikindi kintu sina show sina show izobera mutanga nord carnivore bar ndabwatiye bano bose muri carnivore bar karibu ndabaye show ubahe show I will be there je serai là pour déchirer sana n'ikindi kintu ça va déchirer azari show ya bye bye vacances nabanye twabanye hafi nyene bantumiye ouais EL9 baby we uri umuraperi reka tuvuga ati tugire kapera gatoyi kweri tugende twumvise ijwi ryawe ego tunaenda yo that's my fam my holiday forever as I guess the one like a battle one feather together and where we gon' fall you know I got your back just like a terror shutter nobody do it better I'm a brother true niggas a shutter we all will like a shutter be a mom bro cut together for the door barrel all I'm gonna call him Michelangelo with a known check doll and a polynapsula when we fall in the paradigm and the thing goes check my Rolex that's it and the man of a hoe I just grain in my pocket you can cut it out of power respect EL9 reka ndagushimire ndakubwira ati insezera abakunzi b'Inyishu Media. Okay, bakunzi b'Inyishu Media ndabwira ati kwanza je vous kiffe beaucoup n'abakunzi banje bose aho bari hose kandi nibezite kugira subscribe kuri channel YouTube yanje kandi nibezite kumfollowinga kuri Instagram, Facebook, Twitter. Yes sir. Bakunzi b'Inyishu Media yari EL9 baby ariko araduha amakuru ya Wakarayi TV. Ciao ciao.